hari kugenekereza ya 12 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2026 aho umugabo yinjira mu nyubako za televiziyo na radio y'igihugu ca Cameroon. Uyu mugabo yinjiye afise amabahasha abiri yugaye neza ariko ibidodo vya presidence n'imikono ya president Paul Biya. Ibahasha rya mbere ryari mu itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena icegera c'umukuru w'igihugu. Ibahasha rya kabiri naryo rikaba ryari mu itegeko rishiraho leta nshasha. Ibi vyari bitegekanije guca ku radio na televiziyo ku isaha 11 z'umugoroba. Ariko imbere yuko zigera umukuru wa radio na televiziyo yabonye ko aya madekratara avuye muri presidence yaraye amanyanga. None president wa Cameroon yari hehe? Amezi abiri ararumanye uyu mu president w'imyaka 93 afashe indege mushikani Geneve mu Busuwisi mu biruhuko. N'ubu ntaragaruka. Mu gihe benshi bavuga ko akomeje kwirira ubuzima muri Hotel Dorix Intercontinental mu gisagara ca Geneve, hari abandi bavuga ko amagara mukitse ndetse ko ashobora gusubirizwa umwanya n'umwanya. Fyonda like na subscribe dusimbiri Yaoundé muri Cameroun turabe ibintu ko vyifashe. M'offre une fois de plus l'agréable opportunité de m'adresser à vous pour évoquer les problématiques nombreuses qui vous préoccupent. Reka video tuyitangurira Yaoundé kwigenekerezo rya 20 Rusama umwaka w'ibihumbi 2026. Igihugu ca Cameroon cyari gifise umunsi mukuru w'ubumwe. President Paul Biya yari yitavye ivyo birori aho yari ari kumwe n'umuhungu wiwe Frank Biya. Uyu mu president yongeye kwerekanwa kwigenekerezo rya ndwi ruheshi kuri aeroport ari kumwe n'umutambukanyi we Chantal Biya, bafashe indege berekeza mu Busuwisi mu biruhuko nk'uko leta yahavuye bitangaza. Nta gihe ivyo biruhuko bizomara cigeze gitangwa. Abanyakamerun baheruka president wabo uwo munsi nyene w'igenekerezo rya ndwi ruheshi. Inyuma y'imisi 10 ikinyamakuru Jeune Afrique catangaje ko president Biya yoba yafashwe n'ingwara inyuma ya reception yabaye igihe hahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe. Kino kinyamakuru catangaje ko uru rugendo rwa president Biya rushobora kuba rufitanye isano n'amagara yiwe. Ivyo presidence ya Cameroon yahakanye yivuye inyuma. Mu minsi yakurikiye ikindi kinyamakuru The African Report naco nyene kigendeye ku matoza yaco catangaje bisa n'ibyo bya Jeune Afrique, ariko navyo nyene leta ya Cameroon yarabibeshuje. Mu ntango zo kwezi kwa Myandagaro umushikiranganje mu vyajejwe harimo no kumenyesha makuru René Sadi yavugiye kuri France Internationale ko president wa Cameroon ari muzima, ko atigeze atanga imihoho kandi ko agiye kugaruka vuba. Nta tariki yigeze atangaza. Gregoire Owona umutegetsi akomeye mu mugango uri ku butegetsi yatangaje ko president afise uburenganzira nk'abandi bakozi ba leta mu gufata akaruhuko gashobora kumara imisi 80. Nayo Christophe Ekene ajejwe itangaza makuru na propaganda mu mugambo uri ku butegetsi we yakuriye inkoni ku gishitsi abibwira ko president atari muzima kandi atazogaruka. Ubu yagize ati president acari mu mabanga, intare ntaho yigeze ija. President Paul Biya atembera kenshi mu Busuwisi ndetse harabatera inkuru bavuga ko akunda Ubusuwisi kurusha igihugu ciwe. Kuva mu mwaka w'igihumbi 1970 ashikira muri hoteli imwe gusa, ni hoteli nziza cyane yitwa Intercontinental iri mu mutima w'igisagara ca Geneve. Umukozi w'iyi hoteli yigeze kuvuga ko president bamuhebeye itaje yose y'iyi hoteli. Uyu mu president yagiye ntabari wenyene ajana na delegation ishobora no gushikana abantu 60. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 abamenyesha makuru ba Organized Crime and Corruption Reporting Project bagendeye ku kinyamakuru ca leta Cameroon Tribune basanze president Paul Biya amaze kumara imisi 1645 ari mu biruhuko mu bihugu byo hanze. Imyinshi muri iyo akaba yimaze Geneve mu Busuwisi. Iyi misi rero ingana n'imyaka 4 president yamaze twara igihugu yibereye mu biruhuko byo hanze. Igiteye ishava abanyakameruni si iyi misi yamaze hanze ahubwo n'amakori yabo ibi biruhuko by'umukuru w'igihugu bitwara. Amatohoza yakozwe n'aba bamenyesha makuru ba Organized Crime and Corruption Reporting Project yerekanye ko icumba ca hotel president araramwo kiriho ibihumbi 40 by'amadolari y'abanyamerika ku ijoro rimwe. Ushize ko rero nabo bajana amafaranga hatikirira abamenshi cyane. Aha rero nibaba bashizemo ivyo bafungura, ingendo z'indege, security n'ibindi. Ubu bushakashatsi nyene byerekanye ko nk'urugendo rwa president ko Yaoundé gushika Geneve ajanye na delegation y'abantu 50, fagitire y'indege yonyene itwara ibihumbi 855 by'amadolari y'abanyamerika. Aha ni mu gihe mwayene w'umushahara w'umunyakamerun akorera leta utarenga ibihumbi 60 by'amafaranga y'amasefa. Mu gihe benshi badatahura ukuntu president
ashobora gutwarira igihugu a distance, hari abandi babona ko ataco bitwaye. Nk'akarorero mu mwaka w'ibihumbi 2018 umushikiranganje w'inyigisho mu mashuri yisumbuye Jacques Famendongo yari yatangaje ko ubuhinga bwateye imbere, ati gutwara igihugu ntibisigura ko president ategereza kuba ari indani mu gihugu, ashobora kubikorera hari hose. Nkuko vyama bigenda rero, bamwe mu ba diaspora ba Kameruni n'abandi ba milita badashimishwa n'iri sesagurwa ry'amatungo y'igihugu barakora imyerekano imbere ya Hotel Intercontinentale, ihoteli President Paul Biya ashikiramwo. No muri ruheshi uyu mwaka baragarutse basaba Chantal Biya gusubira muri Kameruni, ariko imyerekano yo muri Suisse sico kimwe no muri Kameruni. Inyuma y'amatora y'umwaka w'2025 habaye imigumuko aho benshi bavuga ko amatora yibwe, bamwe barishwe abandi barapfungwa, ndetse umukandida akomeye yahiganywe na President Paul Biya Issa Chiroma Bakari yarahunze igihugu. Uyundi mugabo akomeye muri opposition Anise Ekane nawe yarafashwe ku igenekezo rya 24 gituguti yo mwaka, yatawe mu gasho aho yaje gupfira inyuma y'imisi 38. Uyu mu president nubwo batari muri Kameruni akomeza gutangaza abantu. Ku igenekerezo rya 3 Myandagalo uyu mwaka w'2026 kuri radio na televiziyo by'igihugu hasomwa amadecret aduza amapeti y'abasirikare. Abakoloneli 5 badogijwe ku ipete rya General de Brigade. Muri aba harimo Raymond Jean-Charles Biwe Abundo, akaba ari we arongoye garde presidentielle guhera mu mwaka w'2013. Uyu kabari umugwa w'abasirikare karuhariwe bacungena umukuru w'igihugu ca Kamerune n'umuryango wiwe. Iyi garde presidentielle ntisanzwe yashizweho mu mwaka w'1984 igihe President Paul Biya yaramaze umwaka n'igice ku butegetsi yarokoka kudeta y'abasirikare. Yahise ashinga garde presidentielle idasanzwe izohora imucungira umutekano mu buryo budasanzwe. Yanahinduye byinshi mu gisirikare, abari wabakontorora kuva ku musirikare mutoya gushika kuri chef d'état major. Nta kosa ryashobora kubamwo, yategereza gupanga igisirikare akaba arico gitwara igihugu no mu gihe abatari muri Cameroon. Mu mwaka wa 2023 igihe haba kudeta muri Gabon, kudeta yarangije ubutegetsi bwa President Ali Bongo, President Paul Biya yari kanze yahise ahindura abakuru mu gisirikare mu masaha make yakurikiye kudeta yo muri Gabon. Ni nako byagenze kandi mu mwaka wa 2025 igihe haduka imvururu zikurikiye amatora muri Cameroon, President yahise ahindura abakuru batandukanye mu gisirikare. Abakuru b'ibisirikare bigwanira ku butaka, mu kirere no mu mazi bahise bahindurwa. Mu gihe abatari mu gihugu apanga karere ku buryo igisirikare arico kiba gitwara igihugu. Ariko muri uyu mwaka haje ikibazo. Iki kibazo cibonekeje ku igenekerezo ya 12 ruheshi aho umugabo yinjira mu nyubako za radio na televiziyo y'igihugu. Uyu mugabo yarafise amabahasha abiri, amabahasha atewe ko ibidodo vya presidence n'imikono ya president. Uyu mugabo yavuga ko ari amadecret presidentielle agena vice president na gouvernement shasha. Niko byari bisanzwe bigenda n'ubundi igihe President Biya aba yibereye mu biruhuko arungika amadecret muri ubu buryo, uretse kwizeza uyu mwaka azazananye mu yindi nzira. Imbere yuko zisomwa rero, Emelo Batbina umuyobozi ajejwe redaction yatanze alerte. Izi decret ni za fake, ntizivuye muri presidence. Wa mugabo yarazizanye John Adrian Sichumu Kwate yahise afatwa. Benshi bibajije ni gute bishoboka ngo higanwe ibidodo vya presidence n'umukono w'umukuru w'igihugu. Mbehoho izi decret ziza gusomwa hari gukurikira iki? Mu kwezi kwandamukiza ku mwaka Cameroon yashizeho ikibanza ca vice president. Ikibanza cari carafuswe guhera mu mwaka w'1972. Uyu mu vice president ni nawe asubirira president mu gihe umukuru w'igihugu agize ikibazo. Muri iki gihe president wa Cameroon Paul Biya w'imyaka 93 ashobora kudakomeza gutwara igihugu ngo aheze manda kubera amagara yiwe. Vice president niwe yoca atwara leta yifata kibanza. Ariko iki kibanza ca vice president kiragaragara nubwo bagishizeho muri ndamukiza, nta numwe yigeze agenwa ngo aje muri aya mabanga. Benshi baravuga ko izi decret zibiza magendu zari zigamije ico bita coup d'état institutionnel. Birazwi ko atabasirikare botembagaza ubutegetsi bwa President Biya. Aba bantu rero boba bakoresheje system ya president kugira basenyure leta banashireho na vice president
azotwara ikiringo c'imfata kibanza. Igitangaje nuko Oswald de Bacoque icegera c'urongoye cabinet civile hariwe yari yaginye muri iyi decret ngo abe vice president. Biravugwa ko ari soma mbike cyane umuryango mukuru w'igihugu. None iri zina ryavuye hehe ko President Paul Biya atariwe yamugenye? Hampande ya madekri ya magendu hari kwibonekeza intambara y'abashaka gusubirira president. Hari amazina menshi avugwa uhereye kuri unyene Oswald de Bacoque, hakaza Ferdinand Ngongo, secrétaire général muri présidence, akaba ari muri aya mabanga kuva mu mwaka wa 2011. Hariho kandi na Frank Emmanuel Biya, umuhungu wa President Biya, umuhungu yavyaranye na Jeanne Irene Biya, umutamukanyi wa mbere wa president, yitavye Imana mu mwaka wa 1992. The African Report yandika ko iyi ntambara yo guhiganirwa ikibanza cyo gusubirira President Paul Biya itoroshe na gatoya. Bose bararindiriye uzogenwa kuba vice president. Ikibanza cyari carafuditse guhera mu mwaka wa 1972 igihe Cameroon yiyunga maze igice cavuga icongereza cunga ubumwe n'igice cavuga igifaransa. Uko vyari bimeze imbere yaha, president yava mu gice kivuga igifaransa, vice president nawe akava mu gice kivuga icongereza. Kuva uyo mwaka rero 1972 Cameroon yariyunze n'ikibanza ca vice president kizimangana guhera uyo mwaka nyene. Mu gihe intambara yo gusubira President Paul Biya ikomeje, hari n'ikindi kibazo abanyakamerune bibaza. President Paul Biya yoba gishoboye gutwara igihugu? Ibwirizwa shingiro nta kiringo kana karitanga umukuru w'igihugu ashobora kumara muri ibi biruhuko byo hanze. Mu gihe rero ataratangaza ko yananiwe, aracari president w'igihugu, ariko president abanyakameruni batabona. Mes chers gens compatriotes, je vous ai promis lors de mes récentes prises de parole que votre insertion dans le marché du travail serait l'un des principaux chantiers de ce septennat. Tel est le sens du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes que j'ai récemment annoncé.